for SB2. Ntuzenya gutangura amakado gutangura gutanga hanyuma ciwe n'umuryango dufise akagatonga ntuzenya dufise kado bagomba gutanga hanyuma abana twiyumviriye kuko urabona byubuzi biragoye mu iminsi abantu twiruka hirya no hino kugira ngo turonke ico tworonka kiri twiyungunganije abana turaronka natwe kado yo gwacu kugira ngo dushikane kweri kosi maze kuyakira uko nyene bazibuzi bwose ngaha cyane cy'abazungu byose byabaye nitabaranake gusa nta kundi maze muhangana ayo rero nuko jewe kado yiwanje ni ngaha n'umuryango wanje Shuya. Nama juga baik panjang.
I don't mind. ubundi yatangiye Weza sikiwe. amen Ku izina ry'umuryango natwe nkunye ko bizogenda uko nyene twaravye tuyunganganye ko bishobora nubwo ibintu bitagaze neza ariko tugeze kwijana uko nyene nk'umuryango wa Adolphe na Oda na Megan tarishe twokorana tugatoye rero twafise gito cyacu ko tungana navyo dushikiriza hanyuma mutama twagiye ko kingana kivuye ku mutima Mamega ashaka kuvuga parce que byatu dijariye gatoyi ya arituciyongera kuna gatoyi kuri cyo kintu kuri zo kado ya murambabarira je nagiye kurondera izo kado mu isoko me napfuye gutora nyene kubera sembo ndafise facture narasavye ko niyasanga ari nini canka ari nto ndamuhana facture azosubirayo ipantaro nayo nibo bakunje cusubizayo bakagukunjira neza nibonye barayigabanya we abana nabo abakobwa namutangi iwanyu yabuze uvugira ngo yo gusa oya nabana irimwo hagero petwe bw'abana yabuze abana abana tuzaba bakayimurura ngora kano gatoye gusa ndebisa bati yavyatwikado kwanza yiwe y'umuryango n'abana yakado twebwe yatwebwe baramutama twatanga yayuhere ngo ryabana nindira gatoye ufisa abana wewe bashaka ko ari wa muryango w'iwawe okay nguma ngorore kuba atahuye nabi nico nakuvyo kuvuga ni kado ya envelope mwabonye ni y'abana bo kwakagomba bateguye ngorore rero bari kuba bari watahu bwa mbere mbanze kubakengurukira ndabonye kado y'uburyo uvuga ko ari uburyo butatu burimo bubiri ubwo bumwe ndabuvuga ko ari akado y'abahungu n'abakazana muri rusange abo ndabasira mu mugwi umwe hanyuma ndabonye kado muri rusange kado y'abana bose rero so novuga ndabashimiye ndabakengurukira
mwavuga ngo aho gukura mukamenga mufise impungenge ukumenga umengo ngo ibihugu turimwo n'ubuzi kumenga si vyoroshe kuronka kado, ariko uko kangana kose ni kado. Mu bihugu twajemwo nta kado uhabwa nk'iyo, kado uhabwa ikadi. Jewe aho nkora itangura numva bavuga ngo bahaye kado ibahasa umuntu wo kubera ageze ku tariki yavukiyeko. Nkiyumvira none harose kajyari nanze nimba ari mu 50 nkazoyatwara, ariko harageze bavuga ngo itariki niyo ngo Kagoma Emmanuel yavukiye ko ngo kado yiwe nza kwakira ibahasa kuza kuraba nsanga yikarata yose. Benshi ambwira ba David nibi nibyo abazungu bama ngo ne rero twebwe mico yiwacu nta muntu atanga urupapuro uko kabakangana kose ni kado, kandi nubwo rupapuro tumaze kumenyera ni kado. Rero ndabashimira ndabakengurukiye aho mufitiye makenga. Jewe sindi Imana ndi umwana w'umuntu, ariko kandi aha ku isi umuvyeyi n'Imana ya kabiri. Burya mutarubaka umuntu abibabwiye tumuvyeyi n'Imana ya kabiri mwiyumvira ati ibyo bintu biraba, ariko ndashima ko ubu namwe maze kuronka abana mu bibwira. Larico mvuga niki nuko nobasabira imigisha ikabugururira aho mwakuye hakaba umusesekara, kandi mu byo mukora byose bikagenda birama, kandi sinorenza. Imana ibaheze. Turamukunda. C'est for SB2. Ariko arafata amavideo ndabona ko menga mwakoze icyumviro niki nawe kandi muramwise. Imana isimutse. Amen. Kandi baraza bakawuherekeza, ariko abaprotine natwe turi n'ibibazo ntiduherekeze umunsi mukuru. Ndababwiye mu byoze duherekeze umunsi mukuru kugeze ejo tuwuheraheze ngo sinzoza. None rero nimba mutazoza nimufate injya mwatetse zose zimwe mutware, kuko nta kuntu ntituzozisesa. Nuko tugira Imana. Ya Imana ishimwe. Ya merci kuri mwese mwaje, merci kuri mwese mwahevye ibikorwa mukaza. Abasavye ama permission kubuzi, abaje bavuye kubuzi, Imana bahezagire. Abari mu gikoni batetse, Imana bahezagire. Abasumye, Imana bahezagire. Abari Imana bahezagire. Amen. Nta bindi mfite novuga n'ivyo nyene. Imana bahezagire amajoya anniversaire kuri Mutama 65. Ya Imana muje imbere mwongere iminsi yo kubaho, agume mu magara meza, kandi Imana imuzigame mu ivyo yifuza byose. Muhezagirwe. Amen. 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 Rwanda rw'iwanje ni rya mbere. Ushobora gusanga famiye yose ikwiye nk'uku
vraiment ikintu cyiza cyane, ikintu cyiza pe cyo kwa muku buri mwaka tugahura nk'uku tugasangirira hamwe no musi nk'uku twaje kwa Mutama tufate okay anniversaire yaje kurikira tuzoye kwa Rebeso tuhuriye kwa Rebeso buriye mwaka anniversaire kwira cyo kwa Adolphe uko nyene anniversaire kurikira cyo kwa Stike uko nyene buke c'est bon ni asha ejo ntawumenya nkuko ndavuze umwaka kwa Rebeso ashiki wanje mwaka wa gatatu sho yarosi wiwe on sait jamais. Yeah, change kwa Margaret, change kwa Aziza, on sait jamais. Yeah, so kubw'ivyo nukuri ndashimye mwese kurande rw'iwanje, ndishimye ndanezewe vraiment kuko sicoroshe n'uwundi muntu wese yumva ejo yodutumira nk'uku nyene ntarutumire tuzoza muganda akanya muri weekend hando musi wakazi byo bavyiza nukuri anniversary ya mbere je participe ya Mutama kandi imyaka izokomera mbandanya byo kunyene bizoba biryoha hari hazwe ari biryoha gusuba nuko bitumira abandi abantu bashike no bagwasha n'ijana twatumira twakota na sale tugakoramo umusi mukuru nk'uwo ni byiza cyane yanezeye ya ndabashimira murakoze hari Mutama ibihe byiza amagara meza imigisha myinshi ureka mu cyo wifuza cyose muri no mwaka wongeyeko n'indi myaka uzogoma tuba hafi uko wabye ubikora kandi zo kwaturi hafi yawe uko byo tubikora ya mushamake nayo bado ubuzima twese kuramba ya n'imigisha byose bizanana amen mushamake nayo murakoze Eko, musashimwa nange sindohahera. Je nukuri nange ndashimye uyu munsi kuva mbaye ndashajeho byo anniversaire ndabyumvitiye muri Canada. Iyo nari ntuye ngira ngo nani nituriye mu cyaro ntabyo numva. Nari mu cyaro none rero ndashimye rero kuva uyu munsi. Uno munsi mukuru Umutama wanje nukuri Hatari ntibyoroshe nuko nyene nyigishe none rero nukuri ngo bizohora uku rero nk'umuryango kabisa jewe nasaba ko buri munsi mukuru uko ubaye dukoranira hamwe umuryango tujya tunywa dutamba dusubira nukuri byo bavyiza kurushiriza byo bavyiza cyane ndabibasabye tuzokwame tubigenza kuki iyo habaye buri munsi mukuru naho atoba anniversaire ariko habaye umunsi mukuru dukoranire hamwe tujye tunywe nuko bigende neza. Ico nico nari nshaje kuvuga ibisigaye nabyo Yesu abaho umugisha mwakoze kubyakoshe byose. Amen. Adolphe ngo ku mwaka uza nkuko twari dukoranye no musimba ku Noel iza twoshobora gukoranira nangaha bonana yundi umwaka utakumbonane utanguye umwaka twagenda kwa Furani twagenda tugabana tukonyere twese twama dukoranira hano hamwe imisi yose tuze turahindura nimba yibono nawe tubereye ngaha bonane tukagenda kwa Adolphe ku Noel wanje bonane ku bamage tugenda ukonye navyo byo bazifasha sinzi ko mukibona ico Manuel guza cyane bonane natwe dushobora kwatira nafisa abagenzi dushobora kwivita nanje bakazozi waje kuri bonane ya kwafata mu ya twati check nowhere twebwe famille tuzo turi déplacer mugabo bonane tukayana natwe abandi bantu batuzungurutse tukabemvise ntibakabatwe bisi wabo tukaba-invita nabyo niwe bati okay namwe za invitation namwe ndabimvise kandi ndashamuza ibintu nk'ivyo Imana shimwe cyane burya abarundi bavuga ngo umusinga ntahengwa apfumba ijambo ntavumba irobe inzoga irobe inzoga irapfumba rero uyo muhungu
ibyo tuvuga ntabyumva yumva tuvuga ngo n'umwana yaza kubwira mama we ngo namvagira ngo erega nuko kandi burya uko umuntu waba uri kose ntibuzure umurenze mwizisha ibintu twamenyereye iyo umusinga ntasanze urubanza rwahetse hari abandi bamugira kumurira ati rero aturazi isari kidukoranize cyari iki ngira ngo mwumvise icyo nambaye ndavuga none rero ko Imana yaduhetsagiye kaba mwazi Kirundi Giswahili Icongereza Igifaransa ndibaza mu izo ndimi zose nta rurimi yobabutsemo yobamenye nubwo ari umwana ngana uko arabwira ati namye ko abana kamugapara abantu benshi bari bavuga ko bari c'est pas autre chose, ne sois pas étonné. On est ici pour fêter l'anniversaire de notre papa, qui a 65 ans. Et puis, autre chose, c'est pour les souhaiter des bonnes meilleures vouées pour le Noël, à nous aussi comme la famille. Autre chose, on est content de te voir parmi nous. On aimerait te voir d'autres fois aussi. Ou bien aussi, si tu auras la chance de nous inviter, invitez-nous. On sera capable de te soutenir dans n'importe quel moment. On te remercie des plus. On est content de toi. Ce que papa vient de dire, qu'on m'en a parlé en Kirundi, toi tu ne comprends pas. Il demandait, il disait, on ne peut pas le laisser comme ça de partir. Il est parmi nous dès aujourd'hui, des années avec nous. Il faut qu'on fasse, qu'ils comprennent pourquoi on est ici. Il n'est pas ici pour manger, non, il est ici pour participer avec nous dans la joie. La joie qu'on est là, qu'on avait, ce n'est pas de manger seulement. Il y a des choses qu'on a parlé, on a donné des cadeaux comme tu as vu. Mais tu n'es pas capable de comprendre, mais tu as vu les cadeaux qu'on donne et on a parlé. C'est que c'était notre joie de participer avec lui, de le soutenir dans son anniversaire et était avec nous. Mais heureusement qu'on disait pour les cadeaux, disons, tu ne savais pas, tu as connu à 4 heures. Il t'a informé à 4 heures. Ce n'est pas ta faute. Mais ce qui est meilleur est que tu es avec nous. Sois le bienvenu encore, sois confortable, car tu es ici, tu es dans la famille. On t'aime. T'as quelque chose à dire, Ben? Bon, boss. Je suis un peu timide là, mais je vais le dire. Vas-y. Je n'étendrai rien, il faut parler fort, mais... Si je parle en français, il comprend. Mais tu parles en français, même avec ta langue, je comprends. Ok. Ok, good. Bon. Tu es capable de parler Swahili? Non, ne parlez pas Swahili. Tu peux dire Lingala, nous aussi on a besoin pour profiter de ta langue. Lingala? Mais oui, Lingala, je comprends pas trop. anglais, tu parles? Tu parles anglais? Oui. Mais vas-y alors. En français, maman. Vas-y anglais alors. Français? Oui. Bon, je vous souhaite joyeux anniversaire à vous. Merci. Et je vous... Je vais parler en anglais. Maman Pamela va l'aider. Ce qui est bien sûr, même de dire, il a dit la chose de l'anniversaire. Et puis, comme il est là, il était un peu timide. Vous parlez anglais. C'est bon. C'est bon, on vous Joyeux Noël toi aussi. Bonne année aussi l'année prochaine. Maman Kalimani wa Jennifer. Ça m'a pas pris que l'anniversaire de Ben. Il y a plus d'anniversaire, parce que il n'est pas capable de la marquer de sa vie. Voilà, je comprends. Je suis chaud, hein.
a des comédiens ici, On va aller avec Elisabeth. Elisabeth, il va traduire. Tu vas traduire en Kirundi. Ce qui est bête, il était un peu timide de parler, il était un peu gêné de parler, mais malheureusement, moi je le comprends parce que c'est comme un surprise pour lui d'être avec nous. Ben yavuze bonne fête ntiyashoboye kubivuga neza muri France kubera yari isoni Adolphe avuze aramwerewa wene bene aramwerewa neza C'est bon? Oui, c'est bon. Comme on a dit, t'es pas obligé. Ah, je vais faire. C'est bon, Ben, c'est bon. Bonne fête, monsieur. Je vous souhaite toute l'amour du monde, la loyauté, la fierté et l'amour. Et même si j'ai pas de cadeau, quand même, je vous fais comme cadeau ma présence. Wow. Et joyeux Noël à tout le monde. Et bonne fête, d'accord. Moi, j'arrive pas à dire. Ok, Margaret, il faut que tu fasses. Je vais y aller, yari yabisabye ngo avuge kare yariko aratinya meme ubu maintenant arasabye yongera avuge avuze ati abipfurije isabukuru nziza y'amavuko aravuga ati ntavyo yarazi ko ari anniversaire yanyu ariko kubera nta kado yazanye kubera ntavyo yarazi ati muge kado yiwe yaguhaye ni ukubaho kwiwe kuba ariho n'umunsi nivyo yobona atanze nka kado kubera atavyo yarazi ko ari anniversaire yawe meme gihe rero ivyo atarazi ko biza kubaho bya anniversaire yemeye kwita donc kubaho kwiwe kuba yashitse niyo aguhaye nka kado yiwe ati bisigaye navyo ugira anniversaire nziza n'amagara meza. Comment tu voulais qu'il explique ça? Vous voulez que j'explique ça? umukejeje kandi nawe kandi aragushimiye kuba wabayeho muri urubanza rwiwe kuko uyu munsi mukuru. On va être resté. Oui, mais je peux pas expliquer ça. Il a dit. Ben, il a dit merci beaucoup de lui souhaiter un bon anniversaire. Elle te remercie d'être ici pour aujourd'hui aussi. Donc, il a dit merci beaucoup, merci abondamment. Donc, il a vraiment aimé, il a apprécié. Donc, c'est ça.